niteka ridasanzwe kongera guhura na mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri ya Nyubi TV Burundi kaze murano makuru y'ikirundi mugira muyashikirizwe na jewe Arlette Mugisha akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Hagiye gushigwaho itegeko rishasha rigenga ishirahamwe Regideso ndetse n'umutahe iryo shirahamwe ryahora rikoresha ukabugiye guhinduka. Nayo umushikiranganje wo kumenyesha amakuru wamenyesha ko mu mwaka wa 2024 hazojaho itegeko ritegeka ko ufise amakuru ategerezwa kuyatanga. Aya n'ayandi ni mukanya. Reka nsubire ndabahe ikaze kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana nko nari mpejeje kubibamenyesha. Hagiye gushigwaho itegeko rishasha rizogenga ishirahamwe Regideso ndetse n'umutahe iryo shirahamwe ryahora rikoreshwa rikaba ugiye guhinduka. Ivyo bikaba byavugiwe mu nama shikiranganji yabaye kuri uyu wa mbere yari yatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Kurikirana umuvugizi wa leta y'u Burundi Prosper Ntawugwamiye abimenyesha mu cegeranyo c'iyo nama. Intego y'itegeko risubiramwo itegeko rigenga ishirahamwe Regideso bikuru bitumye iri tegeko risubirwamwo nibi bikurikira. Itegeko rihari niryo mwaka w'1977 rikaba ritagihuye n'amabwirizwa n'amategeko yandi yagiyeho mu nyuma. Haheze igihe kirekire cyane umutahe w'ishirahamwe Regideso udasubiwemwo. Itegeko rihari ntigerekana ingene abayobozi bagenwa kandi kugira ngo bakore neza bategerezwa kubanza gukoreshwa ibibazo. Ingene ishirahamwe Regideso ryubatse ntibikijanye n'ibikorwa risabwa kuko vyagiye biraguka, arico gituma integuro itegekanya ubuyobozi bushasha bubiri. Ku rwego rw'uburere harategekanywa igisata kijejwe amazi, ikijejwe umuyaga nkuba n'ikijejwe ubudandaji bikukira abayobozi batandukanye. Inama shikiranganje maze kwihweza iyi nteguro yarayemeje ivyashikirijwe navyo bikaba ari ibi bikurikira: gushira ku gihe umutahe w'ishirahamwe Regideso kubera ibiharuro vyashikirijwe n'ivya kera. Mu rwego nshingwantwaro gukuramwo ubuserukira abakozi agasubirwa n'abahinga babizi mu vyo Regideso ijejwe. Ubuserukira amahinguriro akoresha ivyo Regideso ihingura yotorwa n'ishirahamwe ry'abafise amahinguriro. Gushiramwo ko umuyobozi mukuru n'abayobozi babanza gukoreshwa ibibazo, hanyuma nyene icubahiro umukuru w'igihugu agashikirizwa batatu ba mbere barushije abandi mu kibanza kimwe kugira ngo atoremwo uwagena. Gushiramwo ingingo ivuga ibishobora gutuma umuyobozi mukuru canke umuyobozi ava mu mabanga. Kubijanye n'ikiringo gukuramwo ivyerekeye kongerwa rimwe gusa kugira ngo ukoze bigashimwa abandanye yongerwa ikiringo mu gihe cose bizoba bikenewe. Umushikiranganji ajejwe ivyo kumenyekanisha amakuru wamenyesha ko mu mwaka wa 2024 hazojaho itegeko ritegeka uwo wese abafise amakuru kuyatanga. Ni nkuru ya mgenzi wacu Hayimo Prosper niyo nkuru. Ku ncuro igira kabiri Uburundi bwarahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe gushikira amakuru, ico bise accès universel à l'information mu gifaransa, hari kuri uno wa ndwi Munyonyo. Ku kibazo cyo kumenya ryari itegeko ritegeka abafise amakuru kuyatanga rizobonekera, umushikiranganje wo kumenyesha amakuru Leokadinda Ndacayisaba arizeza abarundi ko mu mwaka uza nk'ayo mango iyo tegeko rizoba ryabonetse. Jewe nizera neza cyane ntakekeranya ko rizoba ryaragiyeho kuko no mu mugambi twatanze uyu mwaka ririmo. Rero dukora uko tuzoshobozwa n'ingufu zacu zose kugira ngo turabe ko tuzoshika kw'iryo hangiro, kuko tuzoba evariwe kuri ibyo twiyemeje. Nico bituma rero tudashobora gukekeranya yuko iryo tegeko rizoba ryagiyeho, ahubwo nca nsaba na komite y'aba expert bazojaho bazotunyarukiriza. Nibatunyarukiriza bakariheza diratwaletaje rikashegena muri service nationale de legislation, tuzoheza turikurikirane n'imboga natwe kugira ngo rize turihungike muri guverinoma hakiri kare kugira ngo les trimestres zisigaye zizohere ryamaze kuba adopté. Inkuru kugira ngo ibe itohoje neza idahengamye
ico bita mu gifaransa équilibre, irakenegwamwo impande zitandukanye. Ariko ikigaragara nuko abaserukira leta iyo barondewe n'abamenyesha makuru kenshi batitaba canke batumiwe ntibitabe aho n'igihe batabonetse. Bivugwa na Gabriel Rufyiri arongoye ishirahamwe Olicome. Hariho n'ibindi biganiro byinshi bigirwa ku maradiyo no ku mateleviziyo. Abantu bo muri leta babatumiye ntibigira bitaba. Bitavye novuga yuko ari nka pourcentage nka 2 cyangwa 3 kwijana. Je nagira ntume rero n'ukuri umushikiranganje agenda babwire muri leta yuko hari kibazo citwa équilibre de l'information. Mwamenya ko umunsi mpuzamakungu wahariwe gushikira amakuru accès universel à l'information uhimbazwa kwigenekezo rya 28 Nyakanga uko umwaka utashe. Igihugu cy'u Burundi kirafise ibibanza byinshi vy'iratiro vyoteza imbere igihugu, ariko kubera ko bidatunganijwe neza impinga iracari ndende, bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Ibijanye n'ishusho igihugu bitanga biri kubiri, hariho ibijanye n'icyo twita potentiel touristique, ukuvuga ibibanza by'iratiro bishobora kuzana abantu bakaza kugendera igihugu cacu, hari nyene cyaho kiba kiri kandi mu byo bishobora kuzana ingenzi bikazana n'ubutunzi bw'igihugu, ibintu bya rukerarugendo ingenzi birimwo, kuko bafise ibibanza by'iratiro, ikiyaga Tanganyika, ziriya nyoni zo mu biyaga byo mu buraruko, hariho ibihamurukoko, hariho amashiti do karera, amashuha n'ibintu byinshi rero Uburundi bwoshobora kuratira ingenzi. Ibyo rero birahari, mugabo bagaca n'ibindi n'ishusho bivana n'igihugu nyene kiba kimeze, kuko burya igihugu kiba gifise ko ari igihugu gikenye cyane bwa mbere, hajekana mu gihugu ca mbere gikenye kw'isi, bagaca bo yuko kirimo ibiturire byinshi, igihugu kirimo ibintu by'agateka kazina mu bima bihungabana. Ubu baje kubiha yasura yuko ataho hantu kumbure ntawoja kuhakorera imirimo, ntawoja kubiki, ugiye kuhagendera nta bwangombwa uhasanga, kuko ibyo bijanye n'ubukene baca baraba ati mbega none ugiye aho hantu usanga amabarabara ameze gute, ameze neza, arahita neza, mbega amahoteli meza arafise ibyangombwa bikwiye, ibindi nabyo bashobora tuti umutekano umeze gute, mbega bijanye n'ubutungane n'imashaka kujana y'umutahe gukora bimeze gute, kuba ko hari ibiturire. Urumva rero iyo shusho yifise icara abantu bashaka tuti hajya ahantu rero tubangire kujayo tuja ahandi, nubwo wowe ufise ubutunzi bwama wo kwerekana. Navyo bituma ubona igihugu c'u Burundi nawe gifise ico twokwita ibibanza by'iratiro, nico cyanyuma kironka ingenzi nke muri aka karere ka East African Community, nico kironka n'amahera make avuye mu vya tourism, kuko ibindi bihugu byose usanga birenga amamiliyoni amajana 5 mu mwaka, mukazi usanga ari 5 mahoro twinana. Nubwo ugwaruka ruhimirizwa gukoresha ubuhinga kama mu kwikingira inda z'indaro, ikigo ABUBEF kimenyesha ko kitanababuza gukoresha ubuhinga bugezweho moderne mu rurimi rw'igifaransa kuko babifitiye uburenganzira, bivugwa na Jeanne Nahayo akorera muri ico kigo. Abakiri bato ntitubahimiriza gufata uburyo bwo kuvyara ku rugero. Abakiri bato tubigisha ingene bategerezwa kwitwara ku magara yabo, kugira bazobe abantu responsable y'ubuzima bwabo, des parents responsables muri kazoza. Mutegere neza ikigo nigihimiriza aba jeune ngo bafate uburyo. Turabigisha igikwiye kuri bo mu nyifato z'ubuntu, nabo bagahitamo. Hanyuma muri abo bana twigisha hariho abariko barakura barangura amabanga mpuzabitsina, usanga bafise n'abitwa ngo n'abagabo canke abakope, hakorera uwo mwana agenda gusama imbanya atifuza, turi ngaha kuneza yiwe, kuko n'abagenzi bacu uretse ko tubakurikirana tubagira abagenzi, umugenzi zakubwira ibyiwe byose, avuga ati jewe burya naho watwigishije ukuntu kunuko je ndafise umukobwa kandi turagira amabanga mpuzabitsina, ntiturakumuha uburyo kuko nitwazi yiwe d'être protégé
yo gufata uburyo kubyara ku rugero nubwo tumusigurira igituma ari byiza ko bakoresha nk'udufuko iyo bikenewe kuko bikingira imbanyi n'indwara zo mu by'irondoka n'umugera wa sida aba bajene bacu rero kuko uvuze umujene n'uwo muntu wese ari muri 24 hariho n'abajene bagenda kubaka bose 18 19 abo bafite uburenganzira bwo gufata uburyo n'aba bandi batari ku bagabo bafite uburenganzira bwo gufata uburyo kuko dukinga imbanyi mutegerere yuko tutahimiriza urwarwa ngo buze gufata uburyo tumve turi ngaha d'abord kubigisha inyifato runtu bategereza kugira mu bijanye n'ibintu by'amagara yawo mu bijanye na santé de la reproduction ego ngira bazobe des parents responsables nk'abajene uretse izo nyigisho baronka turakapote niyo ya mbere niyo tubasaba gukoresha kugira bakingire ko ni double protection grossesse non désirée imbanyi batifuje n'umugera wa sida n'ingwara zo mu by'irondoka ikindi kintu barekuriwe kurusha n'utu tunini kuko utu tunini ugereranyije n'ishinge canke ibinyi nibwo buryo bwiza kuko nta na kimwe buhundira ku mubiri yabo amaraso aza ku kwezi nubwo atarabara amaraso asanzwe aba ari anovulatoire turafise rero muri ubu buryo ubwo tubahitiramo nk'akarero nk'umukenyezi nk'umwana ataravyara uwo ntushobora kumushiramo akanyuzi aha ni continent kekenezira aha naho uravye ya maïfi secondaire si vy'abana abana rero turabahimiriza kwifata d'abord kwifata no kutegura akazoza kabo mu buntu mu bijanye n'irondoka cyane n'amagara meza hanyuma iyo bikenewe bakumva yuko bategerezwa kwiproteja na prudence. Amakuru yacu tuyabandanirize mu yavugwa mu makungu tukaba tuyakesha mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Mu gihugu ca Cameroon abantu bagera kuri 200 harimo abakenyezi n'abana barishwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 6 Munyonyo mu gitero cakozwe n'ikiroberi mu burengero bwa Cameroon nkuko vyatangajwe na leta. Haraciye imyaka 7 ikiroberi n'abajeje umutekano bacanamwo muri ico kibanza. Hagati mw'ijoro niho abagizi ba nabi bagira ico gitero, abantu 200 barahasiga ubuzima, abandi 7 barakomereka cane n'amazu ashika kuri 10 yahiye. Leta ya Afrika y'Epfo yaratangaje kuri uyu wa mbere ko ikuye abakozi bayo mu gisagara ca Tel Aviv. Afrika y'Epfo ikaba idashimishwa n'ibitero vya Israel ku mashure n'amavuriro mu gisagara ca Gaza. Mumenya ko igihugu nka Turkiya, Jordani vyarakuyeyo abaserukizi bavyo muri ico gihugu n'ibindi bihugu vyo muri Amerika nka Honduras, Chili, Bolivie, Colombie bari bamaze gufata ngingo. Nino kuri ayo makuru avugwa mu makungu duciye dusozerera kwa namakuru yacu y'uno musi, ariko mu nkundire ndabamenyeshe ingingo nkuru zari ziyagize. Hagiye gushigwaho itegeko rishasha rigenga ishirahamwe Regideso ndetse n'umutahe iryo shirahamwe ryahora rikoresha ukabugiye guhindurwa. Nayo mushikiranganje wo kumenyesha amakuru bamenyesha yuko mu mwaka wa 2024 hazoshigwaho itegeko ritegeka ko wowe wese afise amakuru ategerezwa kuyatanga. Reka ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimire bagenzanje bafashije gutorokanya ano makuru. Ndabifurize kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Murakoze.